abajejwe umutekano hariya mu ntara ya Ngozi bararonse amakuru yuko hariho umwana w'umwigeme yoba yaranyurujwe, hanyuma barakora amatohoza maze basanga uwo mwana w'umwigeme ntiyanyurujwe koko, ahubwo bari babipfunditse n'umuvyeyi wiwe nyina wiwe kugira ngo yigirishe ko yanyurujwe, maze babone gusaba amafaranga ngo kugira ngo abone kurekurwa. Uko ngene vyagenze rero kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kane gushika ku itariki 21 murumva n'iminsi 3, uyu mwana yitwa Akimana Nelly Grace asanzwe yiga mu ishure ryisumbuye ry'Ingozi, avuga yuko yanyurujwe, niwe nyene avyivugira. Wewe avuga yuko ngo yanyurujwe n'imodoka ngo yari ifise ibiyo bitabona, ngo hamanyuzwa n'abantu ngo baramutwara, mu nyuma ngo batinda nyuma y'imisi 3 ngo bamugaburira ahantu bamugaburira ngo apfunze igitambara mu maso, ngo baratinda bamumanukana i Bujumbura, ngo bashitse hafi y'igisagara ca Bujumbura ngo habona amatara, ngo baratinda bamubwira ngo nave mu modoka, hanyuma ngo ace ngo araba inyuma, urumva ngo yarakiboshe mu maso muri iyo misi yose, hanyuma ngo bacamusiga ngaho ngo araba inyuma ngo imodoka ikiragenda. Ngo amaze kumva ko ata muntu numwe basigaye bari kumwe, ngo yaciye pfungura ico gitambara, ngo acarabona yuko ngo ari hafi y'igisagara ca Bujumbura, ngo mu nyuma ngo acafata ngo acasaba imodoka duze ruguru umwunguruze, ngo acabona kuduga ruguru kwa musaza we asanzwe aba mu gisagara ca Kayanza, ngo aheza ashikamubwira yuko yahatswe yari yaranyurujwe. Wewe uko niko avyigana. Mu matohoza yakozwe n'abajijwe umutekano bobo ntibabibonye uko abivuga, kuko basanze ahubwo amaze gutabaza abantu ababwira yuko yanyurujwe. Ubwa mbere yabibwiye yarongikiye ubutumwa mukuru we asanzwe yabiriwe mu ntara ya Gitega, amubwira ko yanyurujwe, hanyuma arabwira n'abandi begereye umuryango nk'uwo musaza we nyene wo mu Kayanza, maze inkuru ibona gukwira n'abajijwe umutekano babona kuyimenya. Ariko rero bamaze gutohoza basanze ari byo yigirishije mutigute, kuko bariko barakora amatohoza barabwiye abo bari ko barasabwa amafaranga bati ni mu mere nk'abamurungisa amafaranga turabe inomero ya telefone amafaranga jako. Bamaze kumera nk'abarungise, murazi ko irungisa amafaranga barakubaza bati tuyarungikire uyu, bakamuvuga izina kanaka ugaca wemeza utego. Bamaze rero kuyarungika baci basanga amafaranga agiye kw'izina rya nyina wiwe, ari wowe umubona, yitwa Hatungimana Aline, nyina w'uyu mwana nyene muvyara. Baca barabona rero yuko atakunyuruzwa kurimwo, ko ahubwo ari ukwigirisha, bari bigirishije ngo yanyurujwe kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga. Iki rero kiza gishimangira kandi ivyo twamaze ko turavuga ngaha kubijanye n'icaha cyo kunyuruza. Twarabivuze keshi n'uburorero bwinshi tuvuga yuko icaha cyo kunyuruzwa ari icaha kisanzwe gitegekanijwe n'itegeko mpanavyaha ngaha mu Burundi, kandi ko iyo kivuzwe giheza kigatohozwa ko n'inzego zibijejwe, inzego z'umutekano. Hari aho usanga ari vyo hari umuntu yanyurujwe, abajijwe umutekano abajijwe nkaro bakarondera uwo muntu akaboneka, canke atabonetse naho bagakomeza babandanya barondera. Hari n'igihe usanga atari vyo, amakuru yatanzwe atari vyo, ico gihe ndumva nta kamaro ko kwiga baratumwanya babandanya barondera. Hari n'igihe rero usanga atakunyuruzwa koko kwigeze kuba ari kwigirisha umuntu akigirisha akinyuruza, agaca abwira abantu ko yanyurujwe kugira ngo yisabira amafaranga canke adendereze abana bari. Nko kuri ibi duhejeje kuvuga, biraboneka neza yuko intandaro y'ibi byose uyu mukobwa yagize be na nyina wiwe
bishobora kuba vyoba biva kungene basanzwe nyina wiwe abanye nabi n'uwo bubakanye umugabo wiwe. Amatohoza ariko arabandanya kugira ngo ukuri kose uheze kuja ahabona. Tukasubira rero kumenyesha dufatiye kuri ibi vyashitse kuri bano babiri, umukobwa na nyina wiwe, tugasubira kumenyesha yuko igihe cose hogira umuntu abura mu kibano, dusaba benewe canke aba babimenye guca bitura inzego zijejwe amatohoza, bakitura inyamiramabi, bakitura abajejwe umutekano baba bari hafi, canke bakitura abajejwe intwaro kugira ngo amatohoza akogwe, kugira ngo bimenyekane koko ari inyuruzwa ry'ukuri, ko atari nk'ibi vyo kwinyuruza, canke ko amakuru ariko aratangwa yo atoba ari ikinyoma, ivyo bintu bitigeze biba. Iyo rero ababijejwe gutohoza babimenye baraheza bakabikorera ko bagakora amatohoza. Ngaha turamaze kubereka abantu benshi baba baranyurujwe ariko abajejwe umutekano bagatinda bakabatora. Turamaze kubereka ngaha urorero bwishi bw'abantu nabo nyene binyuruza. Ngaha turamaze no kubabwira amakuru menshi ngaha y'abantu bavuga yuko hari habaye kunyuruza amatohoza yabo ugasanga ivyo bintu ntivyigeze biba. Aho rero kuja kwandika kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, abantu bakorana n'abantu badashakira neza kino gihugu, amakuru avuga ibintu by'abantu baba babuze, dusaba ko abantu bakwitura inzego kugira ngo amatohoza aheze akogwe, ntibamere nka babandi iyo batunye hari uza wumva ngo kanaka canke kanaka ngo yaranyurujwe, wanyuruzwa ngo mama ngo nigendereza, ngo wanyuruzwa ngo n'igipolisi canke ngo n'igisirikare. Kandi izi nzego arizo zijejwe ahubwo gutunganiriza bene gihugu mu kubuza ko ivyaha vyose muri rusange na cyane niki cyo kunyuruza abantu arizo zijejwe guhangana navyo. Hariho rero abapfa ivyo bivugiye iyo batunye hariya bakavuga yamuhe, nibaza ko atana kandi kazi baba bafise kuba ari ugutesha inzira nkumbure. Aha ni twarabibonye akenshi mbere baba ariko baratesha inzira inzego zijeje gutohoza canke bene kubura abo bantu, kugira ngo gusa babe baratumutwe maze inkozi z'ikibi zishobora kuba bazakoze ivyo bintu nazo zishobore kuyanyaga. Rero nkuko abene gihugu barundi bama igihe cose bagize ikibazo kijanye n'icaha kanaka bamenye canke bakorewe bambitura inzego, tubasaba kandi kubandanya iyo nzira nziza, kuko iyo bituye inzego ukuri kuraja habona. Ari koko ukunyuruza vy'ukuri, ari nk'ibi vyo kwigirisha canke atana kimwe cigeze kiba, ari ibinyoma vyose biraheza bikaja habona, ukuri kwaja habona mu buzima bukaheza bukabandanya. Iyo abajejwe umutekano bamenye ko hari umuntu yabuze bakora amatohoza, kandi bihora bishika abariko bararondegwa bakaboneka. Iyo bataraboneka naho baba bariko amatohoza bakiriko arabandanya. Kandi nawe urimwo ngaha turamaze gutumira amesha makuru inshuro nyinshi, nawe urimwo ngaha tubereka umuntu uyu ucankuri aba yavuze uko yanyurujwe, ariko tukamubereka. Aho ntiwompinyuza nawe urimwo ngaha. Nibi byo biba bitari byo ari byo kurementanya navyo nyene tumaze kubatumira ngaha inshuro nyinshi, nawe urimwo tukabereka ukuri kungene kwa kwagera. Iyo ari byo kuri naho vyashitse akagira umuntu anyuruzwa, akeshi usanga ari abantu bapfa ibintu, kuko ntawo kwaduka ngo akora ibintu icaha nk'ico, akeshi atanyungu ziba zirimo. Usanga ari abantu bapfa ibintu ivyo gupfa ubutunzi, amatongo n'ibindi byose duhora tubisigura iyo hari uwafashwe. Ngaha duhora dutanga umuco wose tukavuga kimwe kiba cagenze. Nibaza yuko wosubira inyuma ukaraba mu makuru wagiye urakura ngaha cangwa mu gipolisi hariya, wosanga neza uturero twishi tw'amakuru nkayo twigeze gutanga ku byaha nk'ivyo mu gihe byaba vyakoze uko amatohoza. Yego mwavuze kuri aba bantu uwo mwikeme yoba yari inyurujwe, muravuga yuko boba bariko baragerageza kurondera amafaranga. Mbe mwavuze yuko mwaba mwabafashe musabye yuko borungika amafaranga kugira mubone inimero bayirungitse. Mbe boba basaba amafaranga angana gute? Bari basavye amafaranga 500 vy'amarundi, niyo bari basavye
bari basavye abo bavukana uwo musaza wo mu Kayanza. Hanyuma rero abajejwe umutekano kubera bari bamaze kumenya ibiriko biraba bariko baratohoza baca baramera nk'abarungitse kugira ngo barabe koko izina ayo mafaranga aza kujako, niko guca babona yuko amafaranga agomba kuja kw'izina ry'uyu nyina w'uyu mwana.